Nyuma yo kudaconga mu mwaka w'eze 2020 Ballon d'Or igiye kongera gutangwa. Nyuma y'umupira w'amaguru ngiye gukinwa neza, aho gashimira umukinnyi wa mbere kw'isi kagiye kongera gutangwa muri uwo mwaka wa 2021. Mu kwezi kwa 12 niho Ballon d'Or izotangwa. Ngo tumenye uzosubira Leo Messi afise yeruka gutanga mu mwaka wa 2019. Twifashishije ikimenyesha makuru goal hamwe n'abasesenguzi bacu bashize hanze abakinyi 20 bahabwa amahirwe yo gutwara Ballon d'Or y'uno mwaka. Kiba cage kirifashije uko bigenje muri uwo mwaka wa 2021 kuva utanguye. Reka tubagaruke ko twaza guhera mu kibanza ca 20 tumanuka gushika mu kibanza ca 19. Mu kibanza ca 20 hari Joao Cancelo, myugariro ku ruhande rw'uburyo wa Manchester City. Kuva mu mwaka wa 2020 utanguye amaze gutsinda igitsindo kimwe atanga ipasi 5 ziva mu bitsindo. Nimwe bakinyi bigenza neza uko mu nkino yakinye harimo 12 zaheze batinjijwe igitsindo canke clean sheet. Nimwe bakinyi Manchester City yifashisha cyane muri Premier League, imaze no kwifashisha cyane muri iyi season. Mu kibanza ca 19 hari Mason Mount, umukinyi hagati wa Chelsea. Uwuhabwa yuko ari we mukinyi wa mbere muri Chelsea muri iki gihe ntiyoba benshi. Amaze gutsinda ibitsindo 8 atanga amapasi biravamo ibitsindo kuva mu mwaka wa 2021 utanguye. Nankeka ko nawe ari umwe mu basore bariko baragira season nziza mu by'ukuri. Mu kibanza ca 18 hari Thomas Muller, Bayern Munich. Amaze gutanga amapasi avamo ibitsindo 10 anatsinda ibitsindo 5 muri 2021. Nankeka kazoshika muri Ballon d'Or ni aramakavaje Bayern Munich gukorera nk'ivyo yakoze mu mwaka uheze. Mu kibanza ca 17 hari Luis Suarez, umusatirizi wa Atletico Madrid. Amaze kugira uruhara mu bitsindo 12 kuva twinjiye muri 2021. Numwe mu bakinyi bashobora gufasha Atletico Madrid gutwara Liga y'uno mwaka. Nta gitangaje kirimwo kuba ari mu kibanza ca 17 mu bakinyi bahabwa amahirwe yo gutwara Ballon d'Or y'uyu mwaka. Mu kibanza ca 16 bahashize umukinyi akiri muto cane wa Manchester City, Phil Foden, no mwongereza. Amaze kugira uruhara mu bitsindo 13 muri 2021. No umwe mu bakinyi bakiri bato iyi si ifise mu by'ukuri muri iki gihe. Nta gitangaje kirimwo kuba nawe yabonetse muri uru rutonde. Mu kibanza ca 15 hari Toni Kroos, yafashe Real Madrid gutsinda Liverpool na FC Barcelona mu ndwi imwe gusa. Amaze kugira uruhara mu bitsindo 10 muri 2021. Nankeka karumwe mu bakinyi bahetse Real Madrid muri iki gihe. Mu kibanza ca 14 hari Mohamed Salah, amaze gutsinda ibitsindo 14 muri 2021. Niwe mukinyi amaze gutsinda ibitsindo byinshi muri Premier League iyi season. Naho Liverpool itari mu bihe vyiza, akazi yategerezwa gukora ko gutsinda ibitsindo rimwe aragakora neza. Nankeka ko nawe ashobora kuzogaragara mu bakinyi ba mbere bazohabwa Ballon d'Or canke 10 ba mbere nibaramuka bigenje neza mwiyisiza akabana yagutsinda ibitsindo kanagira ikintu runaka ashikanye kuri Liverpool nko gutwara Premier League canke Champions League naho bigoye. Mu kibanza ca 13 hari Harry Kane, niwe mukinyi amaze gutsinda ibitsindo vyinshi muri Premier League yisiza hangaye na Mohamed Salah. Niwe mukinyi amaze gutanga amapasi menshi va mu bitsindo muri Premier League season. Muri make niwe mukinyi yuzuye muri Premier League muri iyi season. Nta gitangaje rero kirimo kumubona muri uru rutonde. Mu kibanza ca 12 hari Neymar Junior. Nahagira imvune akagendera siba inkino zitari nke, nta nkinga kiyakomeye yerekana mu kibiga carico. Akanerekana ko ari umwe mu bakinyi ba mbere kw'isi mu by'ukuri, naho vyagiye biranka ko yigaragaza atwari Ballon d'Or yarondeye kuva kera. Mu kibanza ca 11 hari Bruno Fernandes. Uramutse uvuze abakinyi bo hagati ba mbere kw'isi muri iki gihe ntumushiriyemwo, mu by'ukuri wowe ubeshi. Amaze kugira uruhara mu bitsindo 16 muri 2021. Nta nkeka ko ari we mukinyi ahetse Manchester United kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka uheze ayishitsemwo. Mu kibanza ca 10 hari Ruben Diaz, myugariro wa Manchester City. Ku myaka 23 niwe myugariro wa mbere mu by'ukuri muri Premier League muri iki gihe kuva Virgil van Dijk agize imvune. Niwe mukinyi agiye gufasha Manchester City gutwara Premier League y'uno mwaka nta kabuza. Amaze inkino 15 iyo atamwe mu kibuga badatsindwa igitsindo muri Premier League muri Manchester City. Inkino 15 badatsindwa igitsindo cyo bitwa clean sheet mu rurimi rw'icongereza. Mu kibanza c'9 hari Cristiano Ronaldo, umusatirizi wa Juventus w'imyaka 36, akaba n'umusatirizi w'umugwi nserukiragihugu wa Portugal. Nawe biragutangaje ko ari mu kibanza c'9. Nanje nuko nyine vyantangaje, ariko nyene nankeka kabahamushize bari babanje gukora ibiharuro no ku bandi bakinyi muri rusange. Amaze gutwara Ballon d'Or 5, amaze kugira mu bitsindo 20 kuva mu mwaka wa 2021 utanguye.
ariko kuba adafite amahirwe menshi yo gutwara Serie A y'uno mwaka ishobora gutwara na Intare Tomira, akaba yaranasezewe muri Champions League, vyerekana nyene ko ikibanza c'icenda yahawe agikwiriye. Mu vy'ukuri naho yotwara Ero y'uno mwaka, hari amahirwe menshi yo kudatwara Ballon d'Or kuri Cristiano Ronaldo muri uyu mwaka. Mu rutonde goli yakoze muri uku kwezi kwa kane bamushize mu kibanza c'icenda. Mu kibanza c'umunani hari Erling Haaland, mwese muramuzi, hari mu bakinyi bitezwe kuzosubira Cristiano Ronaldo na Leo Messi muri kazoza. Amaze kugira mu bitsinde 23 kuva umwaka wa 2021 utanguye. Yatowe nk'umukinyi wa mbere ku isi adakwiza imyaka ya 20. N'ikimenyesha Amakuru Sport yahawe Golden Boy Award. Niwe amaze gutsinda ibitsindo vyinshi yisize muri Champions League. Ariko kuba atamahirwe yo gutwara igikombe na kimwe afise muri Dortmund muri iyi sezo, mu vy'ukuri vyerekana ko ikibanza afise bikwiranye. N'ivyo akina neza, yigenza neza. Iyo bari mu migwi itwara ibikombe nanka ko yari kuzogaragara mu kibanza ciza kiruta iki, ariko kuba ari muri Dortmund vyerekana we ku kibanza bamuhaye 18 bikwiranye. Ikibanza c'indwi hari Karim Benzema, Mustafa. Ramutse buza abakinyi batatu ba mbere bahetse Real Madrid muri iki gihe nanka ko yoza mu kibanza ca mbere. Nimwe basatirizi ba mbere ku isi muri iki gihe bamuhaye ikibanza c'indwi mu bakinyi bahabwa amahirwe yo gutwara Ballon d'Or y'uno mwaka y'ibihumbi 2021. Mu kibanza ca gatandatu hari Ilkay Gundogan, yatsinze ibitsindo 14 muri 2021 kandi ari umukinyi wo hagati. Yahetse Manchester City igihe Kevin De Bruyne yagira imvune. Ni umwe mu bakinyi mu vy'ukuri batanu ba mbere muri Premier League muri iki gihe. Ni umwe mu bakinyi batatu ba mbere bagiye gufasha Manchester City gutwara Premier League y'uno mwaka na Champions League y'uno mwaka nimba bishoboka. Nta gitangaje rero kirimo kuba bamuha ikibanza cya gatandatu mu bakinyi bahabwa amahirwe menshi gutwara Ballon d'Or y'uno mwaka y'ibihumbi 2021. Mu kibanza cya gatanu hari Romelu Lukaku Bolingo, avuka muri Congo agakina mu gusura k'igihugu b'Ububirigi. Naho atavugwa cane, mu vy'ukuri n'umwe mu bakinyi ba mbere beza muri iki gihe mu gihugu c'Ubutaliyano. Hagati ya Cristiano Ronaldo wotora ushaka, ariko bose n'abakinyi beza. Agiye gufasha Intare gutwara igikombe ca Serie A iheruka mu myaka 10 irangiye muri 2010. Amaze kugira mu bitsindo 19 kuva umwaka wa 2021 utanguye. Ikibanza arimwo birumvikana ca gatanu mu bakinyi bahabwa amahirwe menshi kuri Ballon d'Or y'uno mwaka. Mu vy'ukuri ni ciza, barakwiranye nk'umwe bakinyi ba mbere beza mu mahiganwa atandukanye ku mugabane wa Buraya mu gihugu c'Ubutaliyano. Mu kibanza ca kane hari Kevin De Bruyne, niwe mukinyi wa mbere ku isi wo hagati muri iki gihe. Mu vy'ukuri akaba umukinyi wa mbere ku isi muri Premier League muri iki gihe, nabihiriwe agashimwe ko kuba umukinyi wa mbere muri Premier League mu mwaka uheze afasha Manchester City gutwara igikombe ca Premier League, ahagiye no kuyifasha kandi kugitwara muri uyu mwaka. Uramutse uvuze mu vy'ukuri ko Ububirigi butwaye igikombe ca Ero c'uyu mwaka, yoba mu bakinyi ba mbere bahabwa Ballon d'Or bakanayitahukana, nitwoba tubeshe. Niyo mpamvu ari mu kibanza ca kane. Ububirigi butwaye Ero y'uno mwaka. Kevin De Bruyne yugaragara mu bakinyi ba mbere bahabwa amahirwe yo gutwara Ballon d'Or y'uno mwaka. Ikibanza ca gatatu hari Leo Messi Kuchitini, amaze kugira mu bitsinde 27 muri 2021. Amaze gutwara Ballon d'Or 6. Niwe mukinyi amaze gutwara Ballon d'Or nyinshi kuva isi bayeho. Uyu mugabo umusatirizi wa Barcelona kanayibera kizigenza hamwe mu gusura igihugu wa Argentine, yuramuka atwaye La Liga y'uno mwaka, akigenza neza muri Copa America izo mu kwezi kwa gatandatu. Nta nkinga uko twogera mu kuri 12 tuzi neza kazohabwa Ballon d'Or yiwe y'indwi muri uyu mwaka. Hari ubeshe uri mu gahemwe. Mu kibanza ca kabiri hari Robert Lewandowski, uwo vuga ko bamwevye mu mwaka uheze ntiyoba benshi. Amaze kugira mu bitsindo 28 muri 2021. Niwe mukinyi wa mbere ku isi amaze kugira mu bitsindo vyinshi kuva uyu mwaka wa 2021 utanguye. Niwe ahabwa amahirwe gutwara ikirato c'inzahabu c'uno mwaka, kuko abakindi bakinyi bose basigurana ba Cristiano Ronaldo, ba Leo Messi, ba Kylian Mbappe, ba Erling Haaland yarabasize ku rutonde. Nankeka ko ikirato c'inzahabu c'uno mwaka ari gwiwe. Bayern Munich yuramuka yisubije Champions League, Bundesliga yo turazi kari gwayo. Nankeka yuko y'uno mwaka yo bateronka ukuntu bayimwiye. Nuko mu vy'ukuri y'uno mwaka boyiha umunyapolonye Robert Lewandowski yoba yikwiriye.
Mu kibanza ca mbere hari umusore yasiziriye FC Barcelona muri Champions League, yatwaye igikombe c'isi ku myaka 18, amaze kugurura ha mu bitsina 22 mu nkino 20 zirenga gato mu mwaka wa 2021, aho muze twaye Champions League y'uno mwaka, akanahesha mu gusubika bw'Ubufaransa Le Bleu Euro y'uno mwaka izuba mu kwezi kwa gatandatu. Nta nkeka yuko hoshika mu kwezi kwa 12 twamaze kumenya uwuzohabwa Ballon d'Or y'uno mwaka. Uwo nawe si uwundi ni Ikiganiro Mbappe mu kibanza ca mbere. Umwaka wahera wa 2019 aherekwa gutangwa aje mu kibanza ca kane. Uyu mwaka mu kwezi kwa kane hafi mu gice c'umwaka niwe ahabwa amahirwe yo gutwara Ballon d'Or y'uno mwaka. Muremeranye n'urutonde rwakozwe n'ikimenyesha makuru goal n'abamenyesha makuru bacu hamwe n'abasesenguzi bacu muri rusange. Nimba mwemeranya andika muri commentaire ego, mutemeranya wandika muri commentaire hoya unavuga impamvu. Murakoze, mugira umugisha.